hariyo barinoji hariyo bande ba Simplice erega simbizi ntituvyanse Arsene Bucuti yakoze ikorwa gikomeye sivyo nubwo no munsi bariko baragaruka bavuga bati arashobora kuba yakoze habi narawe wanze muri commentaire na wakoze habi avuga ati na Yamini Selemani ubwo yene ariko arashinja abandi ati mbega we tugiye kubiraba Yamini Selemani wenyene Yamini n'umuswahili ndamuzi n'umunyabuyenzi wacu ati nawe nyene kubera iki mama yaramwigishije muri 6e primaire kuri seo Yamini n'umunyabuyenzi nyakujya kwiwanje Yamini wenyene miliyoni 11 yaje azanye yazise ko ari ziwiwe kandi yazirungikanywe na diaspora yakinye muri Vitaro famille yarashimye iravuze ati naho nyene agomba famille ya Yaounde yarashimye uko ibintu vyagenze none wewe uza kubipinga nkande watumwe nande ahubwo bino mana kubaje wibuke hariyo amafaranga bemeza yuko bari bagabuye kuri limikash ariko nayo yamaze kugira iki kuzana so uravyumva nukuvuga aho barizunga miliyoni 6 aho nubwo si ku ruhande rwa Arsene urumva aho naho cha dusigara tumenya mbega abari bajejwe ibigega n'abariko barayatoza uravyumva muko urumva ko hari ahantu habaye fuite nuko mudashaka kwereke izo dépenses zakozwe kuva kuri 13 millions gushika ku 3 n'ibice 5 urero yatanguje iyo ntambara ninde ni Sere Drogba ndakumenyeshe ko Sere nyene yego niwe yavunaguye Starboy ubu yafise ibibazo bikomeye uno munsi bariko barapfa amafaranga yatojwe sivyo bo bateguye evenement zingana bagatoza amafaranga hari no kuno munsi baza gufa amafaranga yatojwe n'abasani n'abanditse muri commentaire nindira gato wait bobo kwari kuza kudusundagurira abantu zenya simbizi mugabo Arsene Bucuti je mission ya mbere nakoze ku radio nekorezwe na Arsene Bucuti yakora iganiro cy'abaririmbyi kuri Bonesha FM ari mu stagiaire erega nubu egaye menya yuko abaririmbyi batahanye 1 million 400 niyo envelope yawo abaririmbyi ku ruhande rwabo niyo Amipro yatahanye yego 1 million 400 50% niyo masezerano bari bafitaniye 50% y'amafaranga yatojwe ku muryango kanga ndakubwira kuri mariage yanjye cyo waruri honorable Gaston yemeye drone iri uraze abantu ba telefone ya drone CIO na honorable CIO nayo drone bongo agutemwe kugira bama bagutelefona ati dukote nzo babwira ati ya drone ya Gaston ngi yashitse nimuze manake kamwe leta manake ni bongo kumva umuntu nka Yamini Selemani yakinye umupira imyaka n'imyaka yakinye buraya yakinye zane uri kuraza kunegusya gutera nduru ku miliyoni 2 Yes nkundira ndakuramutse nongera ndaguha ikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari jewe umuganwa Kent umuganwa w'Imana umuganwa w'Umetse umuganwa w'abantu nuko umuganwa w'abantu another day another vibe ndakubwira ko twamaze kwishikira kumusesangutse baramuzi Simbi abanza kwanza ukuzimana life energy akakantu kweli bari bazi yuko ugize cheers ha mugatereka hasi na mande ndindira gatonda bagarukeko yaba ari by'aba Hollande ngo kwama mubikoresha ariko ko ari by'abarundi amutumia agi mu video ubu uyu uzosanga mu video mu biganiro byanyu ngo bana ngo magafana mugi babwira imyaka ufise inga mwere hariye muraburi babwira ufise papa ufise mugisi ninga chakeraje myaka ingahe sheri mugi tubwire mwana je toi je 3 ans je 3 ans sawa myaka 3 je 3 ans sa achambira mu gifaransa myaka 3 apana prona kiprona bayigira gute 3 Simbizi afise imyaka ingahe 3 apana iprona nije babwiye uberetse uku ni 3 ans hamuberetse 3 ans sawa rero kai kwijeje Simbizi genda urabe mama uravuze ati iyo bari ibintu by'abarundi muratumwiki life sawa munywa life gonga rero ngaho tugende umubwire mama ejo kuri anniversaire wanyoye
ejo kuri anniversaire wanyoye iki nariye gato yonyine wariye gato yo ntibishoberana wanyoye ni kandi wariye naka de apple naka drip apple sasa sheri genda rero mu nzu rero genda rabe mama umugira ati hari abashitsi bari hanze bari kubaranywa life energy ati babazimanye babazimanye uravuze ati iyo bari ibintu by'abarundi yaba ari ibintu apana muko simple tuva ngo nibazana ivyunguka oya na nubu okay nivyo bintu turimo brarudira bayi ivyunguka ko buri gihe mpamvu ngo ibinyobwa bya brarudi burazi ko aho yene tuyivuza ari ivyunguka ya duwa wishe sawa ndaje urabizi simbizi na brarudi mama muyivuga atavyunguka yabahaye naho yidogera nta kibazo uri naho yidogera ukora branding na life bazaze bayivuga gusa yidogere mugabo ayivuge live uvuguti burazi ko nka produit life ko yabutse izina ry'Imana ushaka telefone Simbiri ama produit yawe stock vide bimwe mu bintu benshi baguma bagaruka ubunye umuntu ndamuhaye karato zinga natwe pro box yuzuye amayene no hejuru sawa re ikintu cyane ko ndavuga na n'ubu nivyo biriko birasirikira baguma bashaka Arsene Bucuti kumuponda warabonye ibiheruka kuba Arsene Bucuti yani ni shari ninzi oya ariko simbizi ni nzara turetse umviriza umuntu wese uzokumva ariko araponda umuntu jari umupetera aho iyo yabonye nigiriye niko ndagira nagize live ya na postinze mugisha vuga ko afite anniversaire umujama cyambwira ngo ngomba gucoresha kandi ari anniversaire y'umwana wawe unanisikia ndugu yangu nace namubaza ikibazo kimwe ntiwariye kuko hariho abantu bazogira ama commentaire batarajya ukacubona ati inzara imuvugishije ariko simbizi uravye ijya match umuntu karaponda bijya bintu uzomubaza ati wariye kuko tugerageje kubira gato uramaze gutegura evenement oya maze kuja mu bayifasha uramaze mu bayifasha uzoye kwimvira impamvu abantu benshi bataja mu makomite y'imanza man utarabona dépenses zihari mon frère ukwibaza ngo utarabura ugavuga ngo yobunye rero abantu batigeze je Arsene yari telefone ariko ategura irya event abyo arantelefona arambwira ati bana bimeze ukuntu kubona byo kunda ko turonka sponsor muri live kubera je barabona yuko no boro ndayifana tabwiye ati bana nimero zaho ziri ngaho 76 400 tibarondera je mu boss mbonya je ndibuka n'umusore nigeze kubona kiki nigeze kwa ubwa mbere nyene kabonda ka mixinga ni ball manje ndasoma nimero zabo yashenda ba telefone ubwo nyene faster je manager kanu namaze kugafana ndakamweraho apara byo bindi byo kunyegeza uravyumva ariko arambwira nize numva Arsene ari na telefone ambwiye ati ukunuko urumva yuko yari serious nakazi ariko arakora hama ikindi kintu gica kiza iga evenement intumbero kwari ugushigikira coach ya undi bana kumufasha iryo jambo gufasha je ndajyana kwari ukumushigikira bavyumve ntibwari ubufasha kwari kumushigikira kubwo ibikogwa yaranguriye mu gihugu ugati ko asanzwe afise ubugwayi ko uribereye mu zabukuru reka tumushigikire turabaka envelope ko nubundi kwa umukukuruke tumutekerere muntu mbere yo kumushigikira no kumukeza ati mutama ivyo wadukoreye wakoze ibikori inka vyo wakoze byaragize iki byaratwubatse turi ico turi kubw'ivyo wadukoreye tugushigikire sivyo ibintu mwene ivyo iyo bibaye haba inzira zibiri kandi iyo nzira ya kabiri iyo ibaye nimigera muvuga iyo byagenze neza mnaanza kupiga fuyo hari abantu hama uruntu Karabasasi yara shoyiwe yatega patariya mwaranumye kamanze ngwe my friend uno munsi nakugenda kuzanira simbi urumva abivuge byose
Karabasase mu Kanyosha Yeah. niho honyene yaragize na strategy ituma bazi inzoga zose za Brarudi. Ndavuze Brarudi rero kandi namera yaduhaye. Urasubiye ku branding. Na branding. Apana inzoga za life. Za Brarudi. Saporo barayiteye miri. Ngabo ntacu. Sivyo? Kandi ibintu muza mwibaza yuko umengo Brarudi ibuza inzoga ibintu bitaba. Hariho za Burundi Brewery zikora za Soma Burundi na zande. Simupfa ibingine. Rabibiri kere biri ngaha nambari za Safari nambari biki kora ama cocktail ibintu gusa abantu baboregwe. Ega abantu benshi uyi ntibanywa inzoga ngo kubera ngo baterame. Abo inzoga kuri ibibazo bafise baboregwe. Nukuvuga bazinywa. Inzoga za Brarudi nazo ubuzirazimbye ugira izokuboreze bigutwara umwanya munini. Munakeneye tuntu turi mwenshe tumuripura hakiri kare kira iryamire. Mugabo ukuntu umuntu ngo evenement yapfuye ngo twahuze inzoga. Mubabuze inzoga gute? Nimukoresha izindi zihe. Hari ibintu ngabi byemewe n'amategeko byemewe na bebene bingi sana. Akaryoshe igiki twinshi tutu kwapo tumia hivyo ama ubare bubandanye urabyumva uwo munsi yo Karabasase yarafashe inzoga zose depoyo zose zo mu Kanyosha azimurira kuri brigade me abantu bararahira kuja kunywera inzoga urumva yakubise swata imye mugabe ivyo byose amukusema mugabo uno munsi ari umuntu ateguye evenement igenze uko byari biteganije kuba n'umusesekara umva na yacarusi na yarengako arabonetse ayo nyene ni yariko arashobora kuzana ikibazo no munsi none ayarakenewe objective ariko bita objective muhereze microphone Scott ntacha avugira inyuma muhereze micro nikaze usanda we tora micro gusa Scott. Yes. Na kintu citwa uzi citwa seuil de monétisation. Yego. Nikikubwira ngo ukuje 70. Ni seuil itwa 100%. 100%. Yeah. None si ari 100%. Ugacuronka amajana 4. Sumusesekara. Warengeje ya yange. Ubukwije. Yego. Mugabo objectif bari kombye 70 tora micro rero unamunsi ababwiye iyo 70 yitwa 100% mugabo yurengeje kwa kubwira 300 kombye %. Ngo warengeje ko objectif iyo rero namba warondera 100% akagira ibirenze kuri 100%. Sivyo? Mugiye ubuzi ko ari abantu bitanze umenye neza yuko rya 100% yo batari kuyigerako kandi objectif ko ari kumushigikira bari kumuhereza ivyabonetse uko bingana kose kandi nikimenya amenye nta wari kwisopa ngo twayabuze yabonetse bari gutanga transparence akira no kwihemba uwo twarakoze ibi ntivyari kubamo mugabo uzi ko 100% yarondegwa yabonetse n'umusesekara kandi uriko my brother gutegura ibitaramo bitwara amafaranga menshi harura amajezi harura security harura ba MC harura uko barambitse abantu imipira indira kwanza mbaze nywa ka energy ndafise ikibazo no mu DJ yarahari nambari rero yari karivugiriza gushika navuze saga plage arashobora kuba yarakunze zijya ndirimbo akavuga ati none simbizi ushaka urazi gushika ntavuze saga plage ni moto eske muri 2025 iza gukora iki hajya kuri tele wumva wovuga ati maybe urashobora gusanga haraco bari bavuganye na rero ku ruhande cyangwa usanga yari yatanze sponsor y'umu DJ wiwe muncamake mu ma evenement mwe nayo hariho rezo ndende igenda irahembwa ibiri kirakora ivyunguka ibiri mu kazi bavumvaga bro kandi iyo rezo iyo ibintu bitagenda nkuko byari kugenda bari guhembwa bla 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 nacho bimbwiye kazi n'imana inkunda bla urabona bro urabona wabibonye nta bantu baje kuvyitaba twari tuzi ko tuza kuronka abantu urumva rero amafaranga ntuko wihangane mbwa tuzoraba
bajya nyene abanyene bariko barirukako nibu no musi ariko bariko arafatwa amashati erega nubu egaye menya yuko abaririmbyi batahanye 1 million 400 niyo envelope yawo abaririmbyi ku ruhande rwabo niyo Amipro yatahanye yego 1 million 400 50% niyo masezerano bari bafitaniye 50% y'amafaranga yatojwe ku muryango apana ngo amafaranga ngo yayo y'amasponsor bakinye Vitalo niki nukuvuga ayo nayo bari bumvikana baririmbye ati mwebwe none ayo n'amasezerano yari ahari kwa nereho kwa abaririmbyi kugira bemere kuza gukina abaririmbyi ndabisubiyemwo bo bakora akazi ko kuririmba kandi umuntu wa mbere yatanguje iyo fire ni Amini Selemani Amini Selemani nawe yego nuko nyene telefone iri haje yabishize kuri stat Scott mija telefone choma telefone gato ariko simbizi iri haje urande ya computer warabonye yuko reka ndakwereka stat ya Amini Selemani erega nubu ikibazo gihari ntibanje ko bijya ngomba meri hari kintu incyanza ko nabwo ati ko bajya babinye yuko nabaririmbyi ntabwo arabakinyi bumupira kandi kindi no kubwira cyoje ikindi naco bomenye izinduru zose bariko baratera igatere yujujwe nuko ari Vitali kirakira nabaki n'abaririmbyi haje iyo Vitalo niyo bayishirana na Interstar canke nande ntibaze ngo ko ariko nanga n'umunaza kubira bari kwifata nka antenne mirikira bivuze ngo nuko bariko baramuponda cyane Arsene Bucuti bavuga ko ashobora ko yaranyotoye muri utu naturi noya nta vyo kunyotora birimwe mon frère nta vyo kunyotora sha yanyotoye niko nabigusigurira mon frère ega nabaye bakinya football baheruka vibing ana kujya kera hari umukinyi numwe abonye bigeze bashuhira biruka ko mbwa arabonye Rino Jagi arengaye na Mukombozi none mbwira umukinyi bateruye Mukombozi bo ubabonye Lucifer reka nakwereke nabironkwe na Rudiga nakwereke bro akinyi baza n'uburofa iyari stati ya Sele Drogba Bosingo Rajabu najua unaona posti zangu wape message yangu juu na wewe uko kwa komite tunataka kujua hizo dépenses mmefanya from 13 millions to 3.5 millions radio izo dépenses zakozwe kuva kuri 13 millions gushika ku 3 n'ibice 5 urero yatanguje iyo ntambara ninde ni Sele Drogba ndakumenyeshe ko Sele nyene yego niwe yavunaguye Starboy ubu yafise ibibazo bikomeye Starboy Sele nyene Sele kandi kubwira Sele n'abaririmbyi nibigeze ni namba yibaza ko tukiri muri bigabi yaje yisize mu korogo aza yambaye amantu zenya manzahabu urumva kana nakubwiye Sele Drogba ariko urabona ko nawe nubwo ari kararekrama yareka ibyo sivyo amafaranga aratojwe araboneka indirimbo urayizi indirimbo ko yanditswe kubera Sele Drogba akigezwe atarakukuruka akiri umukinyi abica bigatsinda yara idemu Elvis Mapozi nukuvuga Amini Selemani yari idemu Elvis Mapozi nilikupa unacho hakuna penzi Selemani nyingi nilikupa unachotaka nikakuweka kwenye chata mwenzio umenitoka sio nilipi langu kosa ariko aramwiku ubu mudemo yaragiye Sele kiramenagura reka ndakumvije simbiza umiri acha Mapozi achana naye Sele kanda kumvishe guys mana jewe ndabazaniye simbizi azana ubusesanguzi bukwiye Staki yani ugaruka sishaka
bia ngibona sifia za kushine nzini nubwo mia umva pamba za kushine yaramufata neza kamutagatisha byose naje atamukorera ariko kumbulini chuna bila takunurumea unachomai nilichoandaa ili nikuone kila mara una fly katokea brother B mcheza fu katokea brother B mcheza fu ukamzimia ukanishoot ure yari sere yari Yamin Selemani rero kuba uwo muyamini amazana kajagari mu basani nambe yibaza ko ari muri ivyo biye usanga ubu nawe baramugiriye ubumbese ko ico yaragezweho kubera sere niwe muririmbyi wa mbere yigeze kugwa amafaranga menshi aguzwe na Interstar igihe Interstar yatwagwa na Hussein Rajab akiyigura za autoriza 2000 sende de ku butegetsi sere menga bamuguze mengo muri 2006 n'amate 2007 ko indirimbo urazi ni yakera yo muri 2007 urabyumva ico gihe rero sere yaragezweho mugabe ico gihe urumva basani bari nyene bari bandagaswe rero na rero tubona yuko induru wazizanye ariwe numuntu asanzwe afitaniye amateka n'abasani maybe kera yabajya abademu bunawe bamugiki abademu rero niyo mpamvu ibintu byose acagomba kugira iki gushavura acagomba kubishavura kandi umva kubera iki yatayiga Bosingo ni mutoya wa Satubi iganana bazakora niyo mpamvu rero ibintu mwe nibiriko biraba hari abantu bazimye abandi babuze irenge utazi niyo bari ubabona gusa basigaye ku mazina tubwingere twingatwe nkawe sere wari umuzi Yamin Selemani twe tumuzi akina mu ntamba gusa muga amateka yiwe muzi yuko yigeze no kuririmba oya ibi ni benshi abaza kunwenga dure muri commentaire ni benshi batari yuko twebwe nitunganya experience muri uno mwuga twe batwita abakambwe niyo mpamvu tumurondeye dusigurira ibintu niyo mpamvu rero ibi biri kurumva ni biruhusi bya bintu byo gomba guca intege abantu hari abantu atacu bigeze bamarira haba sector barimo urabyo uno munsi football yobaye ifise ahantu igeze iyo Yamin Selemani babyitwaramo uko bagomba kubyitwaramo iyo babyitwaramwe neza ariko uno munsi ari abantu bariko barubaka urumva urinzi ubona uno munsi bariko barapfa amafaranga yatojwe sivyo bo bateguye evenement zingana bagatoza amafaranga hari uno munsi baza gufa amafaranga yatojwe n'abasani n'abanditse muri commentaire nindira gato wait bobo kwari kuza kudusundagurira abantu zenya simbizi mugabo Arsene Bucuti je emission ya mbere nakoze kuri radio nekorezwe na Arsene Bucuti yakora iganiro cy'abaririmbyi kuri Bonesha FM ari mu stagiaire kuri radio c'était en 2011 uravyumva uno munsi rero Arsene arafitanye ubucuti n'abaririmbyi uravyumva arabazi niyo mpamvu ibi nabyo byagenze kujya ni kubera mu kibuga hari abaririmbyi hari ba Dramati hari ba Rinoji hari bande ba Simplice n'abandi simbizi ntituvyanse Arsene Bucuti yakoze ikorwa gikomeye sivyo nubwo no munsi bariko ragaruka bavuga bati arashobora kuba yakoze habi narawe nuwanze muri commentaire na wakoze habi avuga ati na Yamin Selemani ubwo yene ariko arashinja abandi ati mbega we tugiye kubiraba Yamin Selemani wenyene Yamin n'umuswahili ndamuzi n'umunyabuyenzi wacu ati nawe nyene kubera iki mama yaramwigishije muri 6e primaire kuri seo Yamin n'umunyabuyenzi nyakujya kwiwanje Yamin wenyene miliyoni 11 yaje azanye yazise ko ari ziwiwe kandi yazirungikanywe na diaspora yakinye muri Vitaro nukuvuga ajya amafaranga yarimo abantu bitongo ba Kengo nukuvuga ajya amafaranga ntiyarayiwe ku gatwe ntiyari ku gatwe kiwe wewe achaza ni begi kugira gusa babaswahili kazi bagira iki bakoma induru ariko yatanze bose babona bamwa mugabo yayiseguye ko akujya kwandeka mbe ndeka yatanze yo twarayabonye cyangwa ni bya bindi bimwe byo kwa gaso yanyemerera drone kwera abonye urubanza rwagesha ndeka twarare yambe ndeka yemera ngahe yemeye miliyoni ndeka emilio yaremeye miliyoni nde milio kwandeka hapana asuna yavuga no kuri micro hapana ni ndogo simbizi nayo yemeye hajya nyine ku kibuga hajya ayo ni jeno yatanga oya nukuri ndeka hari umuntu atoye microphone uravye ama business afise van transport niyo mabisi yo nyayi karagori Bujumbura
niyo bisi zonyene ziriko zirakora mu gisagara afise amadiri menshi ibintu byo kwekarekara waza amamiliyoni afise nuko uriko uravuga rero ati nyene nashitse hajya ndamusanga randi promoter yamuzibiye n'umuntu agira mu modoka y'imiliyoni nashitse hajya yarafise nafise verity yera yari kumwe na Serembonda yego keze hajya ndamuramuza Serembonda ko minde gatonge yagina kandi je nta muntu nisemba je mu buzira bwe wanje eka sanane namubonye ngasema mbona niwe po se ambwiye ati imodoka nawe dini yarande ndamutelefona aranda mbona na jamaa na vimba kumbe apana milioni moja ariko sivi tajiri oya hapana nukuvuga ko ku ruhande rwawe washaka n'imiburi buratange nkangahe n'imiburi utanga 10 dufate nk'ubu ndeka tanze miliyo Serembonda tanze 11 miliyo aye twitwumva nk'ubu atari je njiye nzanga gusesifu bitwe yuko yatumwe na marake na marake urumva rani Sere Drogba fresh fresh kuyo kose n'abanyabuyenzi ko yaratanze miliyo 11 miliyo ndakubwiza ukuri rero uno musi ntite twari tuzi 2025 je ndimwo je nuzovuga ngo mu boss nguri iki uzomera kuri mu boss mbonye ikintu koze every ariko natwiye tutabimenye utanze make nzovuga ati yatanze make kwanza make waeme ari none kanga ndakubwira kuri Maria Jange cyo waruri honorable Gaston yeme drone iri uraze abantu ba telefone ya drone CIO na honorable CIO nayo drone bongo agutemwe kugira bama bagutelefona ati dukote nzobabwira ati ya drone ya Gaston ngi yashitse nimuze manake kama yaleta manake ni bongo c'est comme ça ubu nabyo guca gauche à droite man ubuzima buri siriya je ndiko ndasaza yuzokumva ngo ndapfu umutima uranyishe abe make n'amabanga tutari tuzi twebwe twe tuzi ko zijya 11 miliyo ari zibi man diaspora y'abakinyi bakinye muri Vitalo bamurungikanye akacaguruka yavyinze rero n'amashinza habo ni pay wa peti simbizi turaho nyene urabona ko niwe ariko aravyura ino ntambara oya nayireke izi ntambara urabona bino bihe turimo si bihe byo guca intege abantu sivyo umuntu yateguye evenement ikagiramwo utuntu nta vyerade niko byari guferinga niko bari kubura abantu ba sponsoriza niko rero byagenze neza hari abantu hama urunuruntu tout simplement pang askwe atamafuite y'ububwa buboneka mwindani abantu bitana amazina ukuntu no sivyo jewe kintu supportinga niki ibintu byagenze uko byagenze kose byakire mu vyige kugira ibizokurikira bizogende neza jewe iyo niyo position yiwanje erega la famille yarashimye yaravuze ati naho nyene agomba famille ya Yaounde yarashimye uko ibintu byagenze none wewe uza kubipinga nkande watumwe nande ahubwo bino mana kubaje wibuke hariyo amafaranga bemeza yuko bari bagabuye kuri limikash ariko nayo yamaze kugira iki kuzana so uravyumva nukuvuga aho barizunga milioni 6 aho nubwo si ku ruhande rwa Arsene urumva aho naho cadusigara tumenya mbega abari bajejwe ibigega n'abariko barayatoza uravyumva muko urumva ko hari ahantu habaye fuite nubwo mudashaka enda kwereke iyi statut ya Minselman yagize yabajije ati batubwire ayo ma dépenses yavuye kuri 13 millions hagasigara 3 millions 500 sivyo ibi bintu vyubu sivyo uravyinye ibintu bisigaye bizimvye yego kandi harakoresheje ibintu vyinshi alors na ambulance ndakwibutsa nk'ubu nuko hariho nambira wari bwabone mashi babanambira no ambulance bagumye basemerera ko ambulance yari iri haje uzi haje bayizanye kurangara bajya abakinyi bajya urazi man jara ma event dushobora kujamo sivyo tukayajamo ukabona ndi muri event mugabo tutaje kumwe tenda maze kuja muri event makabisa ugasanga event makabisa je bankwirice kandi ndayirimo ukabura umengo nta n'amafaranga bampaye kumbe we mwahejeje hari kera amapema mwibanga nange abayavuye ntabayavuye muri ayo nyene presence yiwanje ajya kuri rya match wari uyizi abayavuye je ko nkora ivyunguka kino zomwe ngo hari match ari iki ibe ni byako banza umwiri zana hamanzi presence yiwanje ni iri facture
man je ndisazi nakubwiye mfise ibindi bibazo je n'umugore mbere yo kuvanga mwira banza kumwe tugiye vyugiye ngo bizakumarira iki tituraronka umukazi wa mugisha man je ngura ibitoro kwibuni mon frère Mwaje Scott nitwawe n'imburugire ndiko ndagenda urumva ko ariko ntuhaguruka nkacumba ibitoro vy'iwanje ngo ngi mu bintu vya no reason oya pana ikintu cyose njamo kigomba kuba gifise impamvu ivyo byose none barabizi Numva rero bige utazi impamvu ikintu cya mbere ntucubijana muri media biguma à l'interne uga ntibikinega abandi mon frère hari abantu ngaha bakeneye kutwigirako abona ati no muntu ko yakoze une evenement kuzuza uno muntu ko yakoze une evenement karonka abantu bakariha wewe wabikora gute bigenza gute mugabo mvise yuko muca mutangura kujyana mupfu busa abapfu busa abasangiye ubusa bitana isambo kumva umuntu nka Yamini Selemani yakinye umupira imyaka n'imyaka yakinye buraya yakinye zane uri kuraza kunegusya gutera induru ku miliyoni 2 yashire mu mahero nangaye tusheke tuyashire kuri marché noir kwachumva none ujama none nk'umuntu dufate nuko yagiye ari Vitaro none nk'umunsi ba Nyange nabo baje bagategura ikintu kizima Nyange yakinye muri Aigle Noir bagomba kuvuga uti tukene dukora ikintu kizima dushimira umutama Reverie yabari yaturetse par exemple tumushimire wowe numva yuko uyu Yamini abayikara aracintege baga banyange bokuboca bakora ibintu biniya cyane bakazana n'abakenyi bibura bakina nari bakazanga tujya duto nyene ubu n'ubusa tuba turiko turapfa mwe basangi ubwo busa turiko turagomba ku expose bushobora kuzibira ibindi binini bishobora kuvuka mu nyuma kuko hajya hari amashira hamwe kandi ayo mashira hamwe ntitwabonye idoga yo arashima yo visibility barabona neza abanyamakuru bose abanyamakuru amashira hamwe cyarondera ni visibility so ubwo busa ibaza bamesha nivyo mbese nibukano byigeze kuba Jemani je ujya sinzi urigera unyumva amatiku namwe mu bintu bine vy'amahera niki nta namwe uzigera unyumva ariko jewe ingene meze ikintu iyo mbonye ari ibintu by'amafaranga rusange kenshi iyo mbonye ko bitera induru ndayaheba ntibirigura navuga kuri ayo ngenda amafaranga rusange muhurira aho abantu benshi kenshi iyo mbonye bizanye induru mbangiye twaje simbashaka gucafuza izina ryanje mu bintu mwene ivyo rero ari abantu no ngaha bacafuze ibintu bagacafuza concept warya concept yo gutegura urukino rwa fundraising aha tuzokwamana ibibazo ani uko ubunyene jese mavumbu bunyene ogira ikibazo gisaba yuko mu ntegura ikintu cya fundraising habone ku buryo ne cyaracafujwe bakavuga ati vya bintu abantu bagenda kujyaniramo tazoca ajya muganwa gusa nitwa et voilà mais ni kucura aba identité abo bantu bariko barabikora ni bande bafise yaye ntombero tujwe ari abantu ngaba babaho kugira batoba ibintu bavyongera abantu bicira abantu ibintu nibibandanye tubihagarare hari abantu baryoherwa ari uko manu murundi ni kwa remwe abone yuko ikintu cyagize iki cyahagaze bariho barundi mwe nabo ariko ico nyine nico benshi banahagazeko aho ubona ko bagumye bavuga bati Arsene Bucuti yari umuntu akomeye kubera amaze kwizegwa akaja da Tanzania mukuru w'igihugu akamwe bari bwabone president ifoto ya president akamushimira uravyumva mugabo akacabaza kubona umuntu nka Yamini Selemani nico cyatumye babihagarara ko cyane nakubwiye yuko ba Yamini baragerageje guca intege nakubwiye ibyabaye kwa Virus Maposi batwara abagore dufotere nuno munsi ko ariko agerageza cyafuza iyo nigerege hanyuma ntibikunda hano ntibiheze naho uzosubira no kumuvuga turamwugaje ase subira cyane namba byaranse yaraferinze nataye naji kuryama aya complete ayavuga yuko bagina ya complete aya tubwiye ati ibintu byose biri ku murongo ati mushaka marondere bana urabona ko ibintu vyiwe we aragerageza kubishira open kwera akazi ko ataco Arsene ibintu vyiwe biba muri transparence sivyo kandi Arsene ni umupatriote ni umuntu akunda kino gihugu abantu bose uzobana bavyinjiramwe n'abantu baba bafise izindi ntumbero zabo udashobora kumenya jewe ndi umuntu nshigikira 2000% yuko ama evenement aguma aba sivyo turonka ama evenement kuko hari ibintu byinshi byahagaze none urazi none ndenda kene kumenya nk'umuntu yatumye nk'ibiteramo byaba bitegurwa bihagarara abasani kera waza wumva ngo naka hari igiteramo kumva ngo kumukamenge hari igiteramo cyanaka bo muri Nord hari umuntu yabacinege barabihagarika ubu nto byatanguye kandi ugaruka bifise reforme nshasha byo basadi bakora mu Kanyosha kuri brigade ni ibintu byatanguye kuza hano
urabyumva hari ikindi ko ndakubwira ikintu utakirimwe utari muri komite umenye uburemere ibintu bigira biyavuga ngo 13.5 million à 3 millions 5 mon frère jewe nije ku ruhande rw'iwanje narategura urubanza rwa mariage narabonye ingene amafaranga akora ariko simbizi tukiraho nyene narabonye ingene amafaranga iyo ekari ni nini sinini na gato ku rubanza erega we no kuri kuvuga ku rubanza bo bariko babaza ati zagiye he nivyo nyene ndakubwira rero komite rero none ntiyabaje ama dépense ikibabaje nuko bagiye ku expose ibi d'abord umenye neza yuko ama objectif y'amafaranga yarakenewe kuri famille yaratanzwe ego sivyo 2 cyo turacenera akeneye kumenya turubanza rwatwaye anga atari no muri komite ega yamiseremani yabajije komite ati ndazi wowe ko uri muri komite tugiye izo dépenses zavuye kuri 13 millions zigwa kuri 3 millions 5 suko bavuga bisigura yuko hari amafaranga dufate nka Yamini yazanye sawa ajya Yamini Selemani yazanye ajya 11 millions ajya runyikonye na diaspora sawa hariho ajya avuye kuri Mikashi hariho ayo tutazi ko ndeka ko yashikanye rono siko yatanze canke ko ari kuvuga ati ndatanze kubera naye babumve ko yavuze urumva hariho turabibindi nabi abandi bagiye baratanga zibiri n'usuru po sivyo hariyo n'iyinjiye 50% zindi zasigaye hariho na 50% y'amafaranga yaratoje ku muryango iyo yari amasezerano yaba ivyo urumva hari turamena amabanga ni secret professional ko turasesa mugabo urumva ko turagira umuco ikeneye kuja hanze mugabo kwamaze yarenze inkombe namba imyiteguro yaratwaye hafi miliyoni 10 yego zinarenga wani hafi ko niyavuye 13 3 millions 5 umva ni miliyoni hafi 9 n'ibihumbi 500 nibyo byakoze mu myiteguro mon frère kuri niveau y'urubanza rumeze kujya ahubwo amafaranga yakoze ni make yego kuri niveau y'urubanza n'ubu no kubwira ati tegura urubanza nka ruke rondere terrain urondere sécurité umutekano bukwiye iki sound bihari vuga hose urondera aba MC urondera abaki urondera abasani ogenda kwanza kurondera karabasaza bwa nkino uzokina umupira acabwe ya prix yo muri ko d'abord ara ma risk Star Boy ntibamuvunye sicyamine cyamunanguye sawa wewe araharura ama risk ari mu kibuga niba bwa ati arajya tora amafaranga yasinja mu kibuga bro ni handi ucumanika amaboko urumva bro rero abantu bazi bareka kuzana gutera induru batazi gutegura evenement ingene biruhisha kuntu in deep bikogwa bimeze none uragenda barese yagiye gutegura concert mu Kanyosha man urazi podium amafaranga ikotwa ni mpamvu hari abantu banaongea tu banaongea ntuzi itangaza makuru ryarishwa ngaye kugira bijya bintu bishobore kuba publicité zakoze kurona rugero Arsene yamaze 2 mois atakandi kazi reka rakora ntuzi yarabaye gutafisa umuryango afisa abana ibyo ni ibintu ibyo byose yahuzuka hesabu kandi ibyo byose ntiyoza gusigurira abantu ngurumva ngo abana muhira ibiki imana Juma yakazi jewe umpaye akazi ka branding iki ndaguharurira umwanya wose nzobimaramo na risk ivyo bintu nshobora kujamo ko hari ibindi bintu usanga ndabigiyemo binsaba kuja mu butungane mba namaze guharura na assistance y'abavoka amafaranga bazondisha ba metre muvaye kabuza ati hangiye kwa metre muvaye ashobora kuncajiga miliyoni naho usanze bateguye match kumbe inyegeje kugenda kugura ibigwanisho bya Red Tabara wowe uzobivamo kugira ngo umwavoka kwereka ko ibyo bintu utarubirimwo wabyisanzemo wewe bivamo igasi ibintu byose biza biyagayaga niba ari byiza byose biyagayaga ari inzahabu uzara nk'umuntu umupira zokuganya amafaranga yo gufashisha abantu kumbe urukura kotiza Red Tabara mu nyuma urumva none nyuma ibintu byose unapiga calcule haba umaze kubona ati kumbe nivi na hivi power ibi ndashobora kubijamo umenye yuko urashobora gukina umupira bakakuvuna bagiye bati barafite assurance igihe assurance BK iza gusponsoriza bobo ko bazanye no tubwira bagire visibility eske bakina bemereye ko abarimvyi bose abakinyi bose bari mu kibuga bari asure
kandi kumbura ushobora gusanga bari bafise association y'ujya munsi gusa hajya kuko umenye yuko umunyamuziki akazi kiyo ni kuri microphone shikwe na footballere bo kuvunika ari byaba ari bisanzwe abimenye mugabo rero cyabibaza rero wewe uteguye match y'umuri y'abaririmbyi n'aba footballere uravyumva hamwe tuza kubaza ati aya ma dépense yose yagiye gute kandi hajya nyene muri kijya kibuga harimo abaririmbyi performance yabo y'iminota 3 wayirisha miliyoni 3 kandi twibukanye simbizi abajye abantu baje benshi baje kubera baje baririmbyi nta baje ngo ni kubera ngo baje ba chef peut-être ko ntibanatutse baje ba chef batwara FFB batwara iki nta n'umunsi wadutumako abatuyu vraiment baje kubera Vitaro niyo mpamvu twanarengana ntibaramenya ese mavumba bite nta numwe arakura mu ntibatutse mugabo nici rinoja ari fresh randi from the fresh mugabo baje bo no mu kibuga ntibari baratutse reka babona mukina baje barashitaje babona seriruzuye abashabiki cyane technique yose iruzuye iruzuye sawa mugabo ntiyuzuzwe n'abafana ba football yuzuzwe n'abanyamuziki niyo mpamvu rero evenement nk'iyo kugira umenye ama dépense yatwaye kugira bishobora kugenda wenyene kugatwe kiwe nayitegure narumwe Yamin Selemani ukeneye kumenya ama dépense y'evenement yatwaye yitegura uturondere ndagutumiye uje kundondera ko office event mubanze umuhe facture abanzara kigira umwako rero ucuhura n'umusani amaze nk'amezi angahe atari hinzu ingwane ziwe zo mu ruga ziguteko nuko simbizi yego mu kurangiza urabona ko byari ibintu byateye impari cyane aho ubona ko benshi basa n'abariko barasana banigura Arsene Bucuti ariko ntitwibagire ko ni igikorwa gikomeye yakoze ahubwo karakaryo keza urabona ko byazanye vibe ejo canke ingezo bashobora gutegura ikindi giteramo ndashaka rero kumenya nubwo benshi baguma bashiraka amakosa hagati ya Arsene Bucuti na Yamin Selemani umuntu ushobora wowe kuvuga ati ndabiravye uyu atowe fuye Yamin Selemani nakora induru byaranse ujya niko yama muribuka yuko muri Cannes 2019 yaragiye muri Egypte hari Cannes yabeye muri Egypte yari Egypte baramwirukanye ngo nandiragira umunsi wa mbere bagishika yamana imihari nyene nivyo nyene nizo zaziwe bamwibuke muri Cannes bonye yarashitsa caratekera ubuvariza arataha ko cyari mutombora bagenda ugira ikiganiro mukene kumenya Yamin Selemani agenda yagena mutombora bazo kubwira amateka ya Mineso yabivuze kandi twibukanya ko nubwo bariko baravuga uko urabona ko umuryango warashimye cyane rero urumva ivyo rero umva no fait ko yagiye yaragombye no kudestabiliser équipe nationale niyo mpamvu ata match nimwe twatsinze abantu rero mwe nabo ba Yamin Selemani nabandi bamaho asineze ikiganiro abo nacana nabo abo utubabwiye ati nywa life energy amucyara barondere na drip tuwe kunywa life energy kishaurari nuko guys ndakubwira ko twari kumwe na Simbizi niyo yareka aradusigurira niyo yareka araducira ku mayange kuri binabiriye ndakwibutsa ko muri commentaire kugira utwishure ushire mu rupfasoni witonda urabona ko yari karatanga ubusesanguzi benshi muri mwe ibi mbere ko bya Yamin barasubira batoho bitagenze uko bamwagirije indiscipline hari na byinshi tutari tubuzi kuko urabona nanjye amafaranga twe benshi bari bazi yuko namabanga menshi rero je nizi ahantu barabonye ngena warigeze mara mu kibuga inyuma ko ndazuminga ndakwibutsa ko no muri reception Simbizi yaraje kina wo komensha ndakugaruke ko uraza ugapowa inyuma warabona abanicariye inyuma abakinyene baraje baratana n'induru ngo rino bamuhaye agafana harega je nahereye kwanza muri stock Yamin Selemani abanje kwanza kuza gutera induru ifana imwe bahaye rinoki now uciye ukavya guys nabwira iyi ari Magic Channel misi yose yonzanye Simbizi ikiganiro turabura vibe y'ukuntu gihera kubera ko abafise byinshi avuga munyuma yo kuraba byose subscribe irakenewe commentaire zanyu zabiduhanura ariko twabibukije mu rupfasoni mu ndero
nuko asante sana ciao ciao